je nanje rero nkeneye menywe nabake beza sinoja kwambara impuzu y'abagore nkabakoresha umwanya ngo je ngo kugira amenyekana oya sinshobora vuba koza baby chokoza oyo je nzokwepa ibindi byana bayisasa usiga nivyo nakazi keza kuko ariko nabo bariko bakora ivyunguka ngeje riko nakubwira nakazi keza kuko turazi n'abantu ba kera ba Tanzania bigira abakobwa kugira ngo babeho abandi bitabagiwe je nkalandira promoter ntagiye ingene nkora abayumve ngo ashaka ncangamuke cyane je numva ndukunye nivyo bumva bimama nawe urazi ko ryari babimbwiye ncangamuka bo nibinkundira ushaka ko ncangamuka mbaza wewe uncanga aho no canga ariko je ndiko ndabaza umuntu nisanga nyene ndi kurya nyene biramaze gushika nibazo bibiri ukadraga umufana wawe 2 mukaryamana n'umufana wawe. Every story matters. Sengerandi mu buryo bwose ushaka. Mvuga iki? Amasengesho ushaka wewe icyo ubona kimbereye cyose ukinsengera. Nimba bitwara imisegonde 20 gusa ngo manumva isengesho ryawe tu. Mukamamana data. Sinzi. Usenga mu buryo bwanje? Yego ariko Mana ufashe mbe nibuka gusenga simara mari imbere ya kamera. Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Amen. Mana andi mufashe abane n'umugore wiwe biciye ubihezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mama wambi nibayanga. Amen. Uko gusanga usenga uzosana. Ofete jiyo ngoma mfungure vuga birahezagiye. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo. Gusa nyene mana none erega mama pastor none ndakwaje ni makampogore usenga bien vraiment usenga kandi usenga mu majambo make ntabyo kwivura gikuru nuko biciye ngo bihezagi ofete gikuru nuko uba wasenganye kwizera. Introduction rero ibibazo wifuza kumbaza nk'ibibazo umva uzakorwa nkabinga ndibaza by'abasheri ntibirimo nzoreka ko we ntiwabimbajije. Cameraman anaona vizuri. Uhindura leo wicare ngaha nawe. Hapana. Alezi. Jana kiwaza kimomba churangira kusho. Nawasalimia sana ndugu wapenzi watazamaji wa STV. Mimi niko hapa ni ule sister wenu, sister Petina. So niko na majina mengine hauyajui, inaitwa Gynella, cute girl, baby girl, sweet. So naitwa majina mengi, so nawakaribisha sana kwenye STV. So nafanya introduction kwa Kiswahili tu. Narabibonye barantwenze. Bararyohewe ntibagutwenze. Bien sûr. Hari umuntu muri TikTok agumavuga ngo ndagusabye ngo uzokore video ngo uri kuravuga igiswahili birabaryohera ni kubera iki? Kukivuga neza cyane mu Tanzania. Kama mu Tanzania? Oh my god. Oh my god. So ndara ni biratu no munsi. Nakiongea vizuri sana. Nakiongea vizuri. Nashitahidi. Hallelujah. So, Saint Valentin yawe yagenze gute? Ntayo nemera. Kwe kutayemera? Ntayo nemera tu ntabwo ari umunsi w'abakundanye. Yesu Kristo. Iyo uvuga uti jewe singusi umwaka kanya sinkunda na mugabo ntiwokweme. Ntiwoza ngo wemeze abantu. Saint Valentin umunsi w'abakundanye. Of course. Amategeko nyawo ni umunsi washizweho. Abantu bitiri numweranda Valentin, numweranda Valentin yaharaniye urukundo. Ariko hari muri 1934 canke 36 canke 32 sinibuka umwaka sivyo. Tariki naharaniye urukundo nanje. Ujya munsi wagiye kubikora na mama yana? No, umunsi naharaniye urukundo ndabihimbaza itariki 11 y'ukwezi kw'icenda. Habaye iki? Habaye naharaniye urukundo. Uharaniye urukundo ushatse kurabesha abantu? Sindiko ndabesha. No waharaniye urukundo mu biki? Wabaye Romeo na Juliet? Naharaniye urukundo rw'umwana wanje. Niho yavuka? Yeah. Urukundo rw'abana buri mu vyategezo ukunda umwana wiwe. Ubu naho mparanira kandi urukundo rwanje itariki 4 ukwezi nako nzovuga. Urumva igene uri kuraducanga. Seho yeze metariki 4 zuko kwezi nzokuvuga hageze. Ndatanga gift.
so ikibazo ca kabiri kuva ndakeka imyaka 2 igomba ihere tutakiri kumwe muri ASE TV wambwenda kubaza ikibazo cyose nshaka cyose voilà inyuma yo kugenda kwanje hari ikintu mwabonye nka team canke nk'abarongozi ba ASE TV yuko mwoba mutakaje canke mwoba mubuze kuva jewe ngiye kugenda kwa Gynella harabaye mu nyungu ku ruhande rwa Gynella no ku ruhande rwacu kubera iki warateye imbere waragiriye mu nzira zimwe ziwacu uno munsi urakunda TikTok iyo urakora TikTok hari ibimenyetso byinshi biboneka ko byavuye inyuma rero tuca tubona iyo usubira inyuma donc iyo uguma huri cyangwa ugasubira inyuma twari kubabara kuko hari ahandi wageze uri kuransanga ba direct twarungutse kuko wungutse ubu je amafaranga mpembwa mwe murajyako kakubesha abantu uba clair urayahembwa akakuryohera waratumutoncoresha birakwiye yego la fois passée mukazi urumva waranguriye Sprite ndano Sprite niyo ndakubikiye akabanga naco waranguriye Sprite ndanwa igihe dukora ikiganiro rijya niteka kera warabikora tinya Imana andi ubugomba uze ngaho besha abantu yuko jewe ntigera ndakugurira kera ukora iwanje basi nta na rimwe egajya ntiwanguriye waranyakiriye kandi na urazi ko wari ufise n'urushaka kuvuga ati bana nimba ukeneye kumwe genda wigurire hajya bongo kweri kandi ntabwo biteye isoni ariko waranyakiriye uno munsi bahantu hazimbye uno munsi yo niyo ntambwe wumva no narateye mu buzima ibyo byose ni intambwe kuko twese nta muntu umwe atifuza kuba ahantu heza nituraronka gusa uburyo okay rega sinumvise inyishu yawe ngiye twarahombye kuko twatakaje umukozi dukunda kandi yakora neza kamera nko mu gihe byoshika nka wewe nakuze nitwa papa iki umuntu yatwigishije akazi yadushizemwo hitme canke yadukundishije gukora bishitse turabizi yuko umukobwa ashaka kwitera iteka urihangana ukarindira ukagira mariage urumva kubaka kwawe ugatera iteka umuryango abantu bose ukabakoranya donc urabibona nko mu gihe ivyo vyoshika nkatwaririnda iwacu ego niyo ndo wayintese imenye n'uwo ari we wewe nka Andi sivyo nkaza kukubwira ati Andi burya nemfise ikibazo iki papa w'umwana ntawenzi kandi umwana agomba avuke nkagusaba yuko umwana wanje umwiyandika ko bikora namwiyandika ko nka papa wiwe tubanza gusezerana ko atari gwanje kandi oya urinze wemera ko umwiyandika bon turemeza ko atari gwanje na mutoye nka gwanje kugira ngo none ugiye muri leta civile hariya muri meji ugenda uvuga ngo urumva ngo si gwanje tuba dufise urupapuro gwanje naho sugwa hari donc ndamutoye nka gwanje ariko sugwanje nyakuri basi abaye gwanje umva ni gwanje ndamwiyandikiye umva deja nawe wabivuze neza no mwiyandikako ariko si gwanje abaye gwanje kubera donc ikintu yokenera donc urumva ko yo oya umva ari byo uvuze umwana nuwabo bose umwana n'uwigihugu wowe uvuze uti no mwiyandikako mugabo twomanza kugirana amasezerano nyabaki ari umwana nahawe na Gynella abagwanye ndamuhaye na Gynella ko bidaciye muri bwa buryo tutabyaranye na Gynella ahubwo Gynella yaratwaye inda acarambyarira umwana si uko bivuga kuko urazi cyo ndibikira Maria rero cyo nabandiko ndirinda nuko nzi none bamenye ko twabyaranye tutanabikoze yega mba uhombye kabiri faraja no bagenzi nguru urupapuro ako iyindi condition hakazoza umuntu ngo nise nzomuha facture ni for this yayo muzoba maze gukonsoma ku bintu idolari riguma riduka nuko gusa vraiment nibisanzwe nawe wewe ndazi ufise ubushobozi ko je ndazi ko ndabuze ubundi bushobozi ariko ubushobozi bw'umwana ngara ntaya nana
ndizera ko ndabufise vraiment no muri Uti rero okay aho mvuze mu gihe ari jewe tuzinanye nko mu bafana bawe ariko baradukurikirana ubunyene hoba harimo umuntu afise ico kibazo umwana yabuze se sivyo akabura ingene bamwandikisha nkubaciye aza kuri wowe naho akagusaba iyo service na kugira umwana yandikwa azokwiga azovuzwe wobikora nibaza yuko ari umuntu mutazinanye ari umufana wawe tu kandi araguha ama views uko araba ikiganiro n'amafaranga winjiza nyene uri siri yuko ataburyo ufise umwana baye gwanje se niyaboneka ariko urumvye biragoye yaza handi ibintu bigoreye Gynella nk'uyo yitwa umufana ntubu muzi neza ushaka gusanga ari we yadekonye no ku mugabo batwaranye bateranye inda birabaho umva ivyo vyogorana gato ariko ntawe wamenye uwo musi gusa ico nanje nokora ayo maheru ushaka ko azovugwa azogira iki tuzomuvuza muri privé nzobigufasha ikindi kibazo ca nyuma sivyo kandi ube sincere ntuce hirya nino sivyo ndabizi urakunda gukwepa ibibazo umuntu aba kubajije ntabwo nkwepa je mvuga ukuri wewe turazinanye uba ushaka ibintu byose ubajije babikwishure mugabo wewe ubikubaza ushukwepa hirya no hino ntuvyishure ijambo ry'Imana rivuga ati kunda mugenza nkuko wikunda ariko ubanza umva kunda nkuko bisigwa kuba wanje kwikunda wewe mbanza nkikunda mwaca nkunda abandi sawa ikibazo kigira kiti ofete jewe ngenda umva ndi ku murongo sinca hirya no hino urafise ikibazo ngo mumbaze mbe direct nawe nshinda kubaza ikibazo kibuza gusaba be direct uraza kuba direct yego ntuza kubesha oya sawa tangura biramaze gushika urafise abafana benshi kandi la plupart abo maze kubona canke abo murambona n'abakobwa n'abamama igihe cyose umuhungu akora ibinezeza kenshi usanga akora ibinezeza ibitsina gore donc wewe ibitsina gore biragufana ushatse kuvuga ngo na wewe ibitsina gabo ni ibitsina gabo impamvu biratworohera kuraba umuntu dutandukanye kuko uwe akora ivyo kenshi tudakora okay voilà biramaze gushika ni ibibazo bibiri ukadraga umufana wawe 2 mukaryamana n'umufana wawe byose nta na rimwe biranshikira impamvu bitaranshikira maze guhura n'abafana bake mu maso cyo ni Cambere bake cyane mu maso ngo duhure kandi jiwe ntabesha nta mufana wanje numwe kuva mbaho turicarana umukobwa cyangwa w'igitsina gore w'umugitsina gore ati w'umugitsina gore w'igitsina gore kirundi kiragoye mbamba bari urumva nta mufana numwe w'umumama cyangwa umukobwa birashika twicarane turi babi basi tutawe kwicarana navyumva tupange mapu duhure twicarane bimaze gushika gute bagabo andi nuko udakunda abagore no shatse kuvuga ati sinda basi no nuko batifuza kukubona ntabwo tubonana kubera iki ni uvyanga cyane nibo bavyanga je urumva Cambere ni wibeshere ntubeshe n'abantu je Cambere okay mu bintu unzi kurazi nakunda kuja mu bubare cyo ni Cambere kandi kuja kwicara mu kabare je bisaba ibiharuro byinshi ndari umutwicaranye ndamuzi bisigura yuko jewe nimba bitaranshikira ntakubesha je abafana benshi barazi ko ndisihoye cyane umva arabwiye kuraba umufana n'umuntu wa mbere yo kubaha cyane gose kubaha cyane ku buryo nubwo muri wowe utoba rufisa kukano ko kubaha ushitse imbere y'umufana uce bugufi man ufume wiyorobeka amuvanye ugende kugira ibindi bintu kuko biratuma vraiment uratakaza abantu kandi umuntu wese ubufise nk'ubu nkajiwe vraiment je sindumusane jine cyane hari abantu bibaza ko turi bamwe erega umusani no kuvuga iki none usani ni ubustar kuba star basi kuba star no kumenyekana nunda umengo muri wakeneye akora ibintu byose bishoboka bamumenye je nanje rero nkeneye menywe nabake beza sinoja kwambara impuzu y'abagore nkabakoresha umwanya ngo je ngo kugira amenyekana oya sinshobora vraiment mburya mugenzi we ni Vamba ni wari umugore wi niwe musheri wiwe urumva akarorero biga nivyo nakazi keza kuko ariko nabo bariko bakora ivyunguka ngeje riko nabubwira nakazi keza kuko turazi n'abantu ba kera ba Tanzania bigira abakobwa kugira ngo babeho hari akavumye kera heno unako kumbuka karavumye kera tukira abana ariko bijya vyose
kira muntu n'inzira yiwe jewe nanje nkabijya ntabyo je nubwo umpa n'umuriyoni ambara ijipo sohoke n'ukuri kw'Imana uvuga ko ntobishobora kwa nubwo umpa 5 million ntabyo noshobora ugashira uturungo tudususu kwa mabere oya none uzi ko bikwinjiriza canke arakazi umuntu wese afise ibimwinjiriza naye ndarondera ibindi binyinze ni nkuko naje ari byo nkora abandi bitabaryohe je nkalandi promoter ntaryohe ingene nkora abayumva mengo ashaka ncangamuke cyane je numva ndukunye nivyo bumva bimama nawe urazi ko ryari babimbwiye cangamuka bo nibinkundira ushaka ncangamuka mbaza wewe uncanga aho no canga ariko jewe ndiko ndabaza umuntu nisanga nyene ndi kurya nyene uratekereza ariko muzima musanga ntekereje nteye inkuru nayo ndazitera mu buryo nyene butuje ivyo mari bisezerana ama bateri araduhereye umuriro tuyo dukoresha twifashisha kandi gakamera dufise kahora gakora utundi dukogwa twiraze ngo tubasezere no kuri mutubabariye cyane kandi nticyagenze neza nticyaheze neza ariko ndazi mwaryohewe jine ndagushimira cyane zobaha party ya gatatu ariko kandi ari umufana yanyandikiye message nariyo nagize screenshot nibagiye kuyikwereka ngo burindwi uzoramuzana Gynella cyane isanga nambi musezeraniye ariko nzogerageza basi rimwe mu ndwi zibiri cyangwa rimwe mu ndwi tuzobiraba je ndahari ASE TV ni n'umuryango wanje antuka mu nkene semero bitse nimwombura mu nkene n'umuntu waronkomboye just nenda ukumbuye nari maze guterura mu buzima busanzwe ko je bihora bishika nkaterura abantu oya nari yo ntibana dufashe yo basa ndababaye badufashije ntibadukamenya tutamba ka dance y'Gynella pum udutambe kwanza tugire TikTok tutambe rero tutambiya gute worampa dance nanye nkaguhipa kiri wanzenze kiri wayaye yo no ishobora naje katika liboso kiri wanzenze tutambe chokoza chokoza double J bayitamba gute chokoza baby chokoza oyo je nzokwepa ibindi byana bayi sasa usigaye no gutamba nari ndabizi Every story matters.